umaze gushika ngaha muri Suno ucuza ngaha kuri Create. Voilà. Umaze kuza ngaha kuri Create bacu batubwira lyrics white, uchubona ahantu handitse ngo white some lyrics or prompt, no kuvuga andika y'amajambo ya yandirimbo yawe. Hama aha kabiri naho tuza kwandika style y'indirimbo dushaka yuko ari afrobeat cyangwa iki. Aha gatatu uza kuhandika izina y'iyo ndirimbo. Aho ubuhejeje uca usonda kuri creating, uca wumva melody yawe. Alright, ndakeneye yuko rero nawe uca udusangiza ati jewe nakoze akaririmbo gahayagiza mariage ya naka, gahayagiza ibikorwa vya naka, gahayagiza ikintu kimwe ubu umaze kwigira hano kuri We Talk Business. Banwanyi ba We Talk Business na Meta Vision turabaramukije cyane gose. Nkuko bisanzwe ni Shadow muri kumwe kuri uyu mugoroba wava wiyumviye ati mbega mugiye kuyaga iki. Tugiye kwiga ingene umuntu ashobora gukora indirimbo akoresheje intelligence artificielle. Bengi cyo kintu warukizi warumaze kucumva atari kuri We Talk Business. Ushobora kuba waracumvise n'ahandi mugabo ugasanga biriko birakugora ingene uza kubisubiramwo kubikora. Nicyo ndakuzaniye, tuza gukoresha intelligence artificielle zibiri zonyene nizo tuza gukoresha. Tuza kugenda ido n'ido ndabikwereka tujana impaka ubimenye. Icyo nkeneye muri commentaire ni nabishoboye, like hamwe na nabishoboye. Ako kandi ndagakeneye. Hari abantu bashobora kubiba bibaza ati mbega ibi bintu bifite inyungu imeze gute mu kumenya gukora intelligence, kumenya gukora indirimbo ukoresheje intelligence artificielle. Bifise inyungu nyinshi cyane gose kandi bijanye n'igihe turimo. Ushobora kuba ufise ibintu byawe uriko uramamaza bikorera karirimbo, ushobora gukora indirimbo zikaba. Nagenda babwira yuko aha mu Burundi hari ibiteramo ntiriwe ndavuga, nagiye ndumva amahiganwa yagiye araba muri iyi minsi, nagiye ndumva nk'indirimbo ihayaga icyo kintu mugabo nkumva yuko indirimbo yakoreshejwe nande na intelligence artificielle. Donc nibyo rero tugiye kuyaga. Ari indirimbo zitari nke twakoze zihayageza We Talk Business, kandi naho uyu munsi indirimbo tuza kugira ko etude umva ingene ikora, utuza kwigira ko indirimbo za kubihayageza We Talk Business. Mbega ajya amajambo umuntu yaronka gute? Amaze kuronka ajya amajambo ayajana hehe kugira umuntu aronke audio? Nibyo tugiye kuyaga kimwe ku kindi, ikigwa gikomeye cyane. Ndakunda ijambo abanwanyi ba We Talk Business bise We Talk Business ati ni kuri kaminuza. We are at University of Getting Money. Dutanga ubumenyi butuganisha kuronka amafaranga, kuko duharanira yuko amafaranga yacu ubumenyi bwacu dufise butuganisha kukuba tworonka amafaranga. Telefone zacu tuzitunge rimwe, zidutunge kabiri. Nicyo duharanira. Gerish or die trying, never stop learning. Alright. Tutiriwe turaja kure, tugiye kwifashisha intelligence artificielle zishika kuri zibiri. Tugiye kwifashisha intelligence artificielle ya mbere yitwa ChatGPT. Iyo mwese uko mwakabaye murayizi, intelligence artificielle yitwa ChatGPT. Iya kabiri tugiye gukoresha niyo bita Suno. Nizo intelligence artificielle zibiri gusa tugiye gukoresha kugeza turose ikintu bita indirimbo iza kuduha audio. Urashobora no kuvuga ni iyi audio nshaka kuyikorera clip. Alright, on y va. Twashitse twihuse cyane. Tugiye gukoresha intelligence artificielle zishika kuri zibiri.
Voilà, tugiye kuza muri ChatGPT. Tugiye muri ChatGPT. Et puis tumaze gushika muri ChatGPT, ikintu tuca dukora ni iki? Mbega indirimbo shaka gukora ni iyihe ndirimbo? Par exemple, jewe indirimbo ngiye gukora ni indirimbo ya We Talk Business iri mu Kirundi. Byo nibyo. Ushobora no gukora indirimbo iri mu Gishinwa canke mu kirimi cyacu cyose ushaka. C'est très important. Nibyo tugiye kwiga uyu mwanya. Hano ni kuri kaminuza We Talk Business. Alright, urandikamwe ati nkeneye indirimbo hayagiza ibikorwa by'urubuga kwa ibikorwa by'inyigisho, ibikorwa bijanye n'inyigisho sica kuri We Talk Business. Urashobora kuvuga nti nkeneye yuko haza kuba harimo amajambo runaka, nkeneye yuko iza kuba ifise version zitatu, no kuvuga ibitero bitatu, nkeneye yuko muri refrain haza kuba harimo ikiniki. Nagira ndababwire iyo ndirimbo yawe urashobora imaze kuyiguha ChatGPT, urashobora kuca uyiterura yose uko yakabaye, ukaca ugenda ukayedita, ukavuga nti muri iki gitero cya mbere ndakeneye kuza gushiramo amazina y'abantu ba timu yose ya We Talk Business uko ari Dr. John, Shadow na Christophe. Ukavuga nti aya mazina ndashaka yuko aza kwaparesa mu ndirimbo, ndashaka yuko baza kuyavugamo, cyane ndashaka yuko nshobora kuba ndiko ndakora indirimbo ijanye n'ivyo kwamamaza ibikorwa runaka, ndashaka yuko aya majambo aza kuzamo. Nimba uri kuramamaza Primusic, ndashaka yuko aza kuzamo baririmbye bari mu higanwa rya Primusic. Icyari cyo cyose iza kukiguha uko nyene. Voilà, donc turabandanya, ucuza ugaklika ngaha kuri recherche, hanyuma iyo ndirimbo iciyiguha mu Kirundi. Urashobora no kuyandika mu Gifaransa cyangwa mu Congereza, ikirimi cyari cyose. Voilà, indirimbo ivuga We Talk Business yamaze kuyiduha ngiyi, ivuga amajambo intro. Donc version ya mbere irimo We Talk Business, ivyiyumviro bihindura ibikorwa instead of suite. Version ya mbere twayibonye. Chorus ngiyo version ya kabiri, chorus yagarutse bridge. Voilà, iyo ikaba irahejeje. Aha rero twebwe icyo dukora, tuca tuza tugakora ikintu bita guselectinga iyi ndirimbo yacu yose uko yakabaye kugeza ku gitero cya mbere. Urashobora no kuvuga nti iki gitero cya kangahe sindagikeneyemo, ukagikuramo. Voilà, turahejeje kuyikopya indirimbo yacu amajambo ayigize. Tuca twigira muri Chrome cyangwa Google, biravana niyo ukoresha, hanyuma ukaca wandikamwo ijambo bita Suno, kuko niyo intelligence artificielle ya kabiri dukoresha. Wandika ijambo Suno. Jewe kubera nsanzwe ndayikoresha, haca haza immediatement Suno AI version 4. Ntuzokoreshe version 3, oya urakoresha Suno AI version 4. Alright, ucukrikako. Jewe nuko maze kuyikoresha, ku bantu batarayikoresha, iri sifiyu ikiguproposa email, donc account, kuko bijya bintu ziya ndirimbo zose uzoyikoreramo uzosanga ariyo ziri, kuko na jewe mukanya muza gusanga indirimbo zose nagenda kora ariyo ziri. Nababwiye yuko twavuye muri ChatGPT, twanditse indirimbo dushaka, twahejeje kuyikopya, ubu rero tuje muri Suno version 4. Je dis bien. Alright, kandabereke ivyo tuca dukorera muri Suno version 4. Turindire gato. Alright, ndabona biko biza. Suno version 4.
haza kuza ahantu novuga hagera kuri hatatu ahantu tuza gushira ajyamajambo ni naho tuca tuyakosorera mugo urashobora no kugenda kuri WhatsApp ukayakosorera hanyuma ukaza kuyazana akosoye neza ariko jewe nahisemo kuca ndayakosorera ngaha nyene muri Suno. Handi hantu ha kabiri muza kubona na hantu tuza kugira tuza gukopya na hantu ahambere naho tuza gukopya ajyamajambo aha kabiri naho tuza kwandika umudiho twipfuza iyi ndirimbo. Ushobora kuvuga nti indirimbo shaka yukiza kuba ari reggae, indirimbo shaka kuza kuba ari afrobeat, shaka za kuba ari pop. Donc mukubitere kuri YouTube yitwa Akana Mind muraza kwisanga ko indirimbo nyinshi zakozwe na intelligence artificielle. Navuze Akana Mind, mugende kuraba indirimbo nyinshi muza gusanga zakoreshejwe na intelligence artificielle. Umaze gushika ngaha connection ndikiragora na gato. Umaze gushika ngaha muri Suno ucuzanga kuri Create. Voilà, umaze kuzanga kuri Create baca batubwira lyrics white. Ucubona ahantu handitse ngo white some lyrics or prompt, no kuvuga andika y'amajambo ya yandirimbo yawe. Hama aha kabiri naho tuza kwandika style y'indirimbo dushaka yuko ari afrobeat cyangwa iki. Aha gatatu uza kuhandika izina ry'iyo ndirimbo. Aho ubuhejeje uca usonda kuri creating uca wumva melody yawe. Bagupropose indirimbo zitatu, hari n'igihe bagupropose zine, urumviriza ifise akamelody kagenda gushaka karyoheye ugutwi kawe kuko usanga zifise ya melody nyene mugabo uburyo ziba zihinyanyuyemo wa butandukanye. Naho muri commentaire uza kuvyandika ati sanzari wow, c'est très bien. Alright, turagiye dushiremwo tugire kore ya ndirimbo yacu ngiyi bamaze kuyiduha. Tuca dukuramo aka kajambo intro, turagakuramo kuko ntidushaka tuza kugumizamo amajambo gusa tumva dushaka yuko bavugamo. Haje usanga handitse ngo ni chorus akajya gakureko, intro kajya gakureko, bridge kajya gakureko kuko bijya ntidukeneye kubyumva mu ndirimbo. Ajya amajambo ntidukeneye kumva bayavuga, oya twice dukeneye kumva bavuga ni iki ajya amajambo twashize muri ijya ndirimbo. Voilà, aka uragafuta nkuko hanyuma ukaza naka bridge kagafuta hanyuma ukagenda naka chorus kagafuta na problem. Hanyuma urashobora no kuvuga nti muri version ya mbere cyangwa ya kangahe ndashaka yuko nza kumvamwo amajambo avuga ukuntu kuriya. Ibyo byose iza kubiguhereza uko wabiyisavye. Alright, ahantu rero hakurikira nk'ubu ndashaka yuko indirimbo yacu iza kuba ifise style ya afrobeat. Uca uza ukabyandikamo yuko style y'indirimbo ushaka yuko iza kuba ari afrobeat. I think yuko bacandika nk'uko afrobeat. Alright, urashobora no kuvuga nti shaka afrobeat mugabo harimo n'akantu ka pop, donc ifise ukuntu yihuta. Donc ibyo byose urabyandika mu cyo ukavuga nti shaka yikiza kuba ari R&B. Ibyo byose birashoboka. Uyu munsi intelligence artificielle yaje kugira ibintu ivyoroshe mugabo ntiyaje gusubirira abantu, ariko hari ibikorwa by'abantu bitari bike intelligence artificielle ishoboye kandi yo yibikora mu kanya isasa. Muze kumparurira iminota tubiza kudutwara. Alright, title ya song tuyite gute? Reka tuyita ati we TB. Alright, tuca tugenda igikorwa dusigaje nico gufyona ngaha kuri creating, iriko irayi creating mukanya. Izi murabona yuko aha ni muri historic, izi zose n'indirimbo nagiye ndakora. Kwala iza kuduha indirimbo zibiri nizi mubona ngaha handitse ngo we TB. Alright, mukanya iza kuca izidu hereza tuza kuba turiko turazumva. Iya mbere ni ya kabiri yamaze kuziduha. Alright, urashobora gusonda ko ukumviriza music iba iduhaye. Alright, umva yuko kame n'indirimbo ibifise akamelody kameze neza.
igitari wumengo ni wa wundi yamaze imyaka 5 ariko ari igitari. Alright, twumvirize gatoya. Alright. Urumva yuko twatanguye kumva akameme akamerodi kabavuga ngo aho ivyiyumviro bihinduka ibikorwa. Alright, urumva continue kameme. Wow. Eske we nimba uzi Afrobeat? Eske iyi melody ntumva yuko ari Afrobeat? Alright. Ariko tutazi inzira. Wow. Bashaka gutera imbere ariko mutima utera make. Yo lala. Bari bavuze ngo arashaka gutera imbere mugabo umutima ugatera iki? Oh lala kame. Nusubiye kugira makenga avec we talk business twaje kugira tuyage business. Telefone yawe uyitunge rimwe ari kigutunge kabiri. Alright. We talk business yaranjeje iti hagara. Cyane go. Alright. Ndakeneye yuko rero nawe ucudusangiza ati jewe nakoze akaririmbo gahayagiza mariage naka, gahayagiza ibikorwa vya naka, gahayagiza ikintu kimwe ubumaze kwigira hano kuri We Talk Business, ucuza ukadupartage muri group ya WhatsApp canke wanashiri muvugeni muri ati ahubwo ni mushire muri group ya We Talk Business ati ndabumvisha akaririmbo nashoboye gukora nkoresheje ubu bumenyi muduhereje. Bagira ndababwire rena bemereye yuko iyi formation nzoyibaha inyuma y'amasaha 72 video nkaca ndayifuta mugabo ndayubaha ikobe bonus. Alright, reka twumvirize melody igira kabiri nayo ingene bayiduhaye. Alright, amajambo ni yayandi hahinduka melody gusa. Twagiye. Yo gitari ni kimwe cha Kidumu, ni kimwe cha Fizo, ni kimwe cha Satu Bininde. Alright, umviriza. Oh la la. Shinibuka yuko hari abanyarwanda badukurikirana uyu intelligence artificielle yinjiye uko umengo ni deben. Abanyarwanda mubandanye muyabonesha kuri ino account yacu ya We Talk Business kuko ibihayagirwa ntandi hantu na hamwe uzobisanga. Umviriza kano melody. We Talk Business. Aho ivyumviro binduka ibikorwa. Muri commentaire ndashaka yuko muvuga ati jewe akamelody kanyoheye ati nako ka kabiri tatijana oya ati ujya wambera ati ndamuhaye amanota aya naya. Alright, reka tukenjoyinge akanya gatoya hanyuma tuce tuyaga ibintu ngira kamaro umaze kumenya gukora indirimbo, ibintu woca uzikoresha bikakubyarira amafaranga. Oliver la connection no fait de faux, donc pas de problème. Nibaza yuko kugeza aha mwese mwamenye ingene bakora iyi music. Urashobora kuvuga none iyi ndirimbo umuntu ashobora kuyitereshaje gute akayikura muri Suno akayijyana muri file donc muri telefone. Alright, nico reka tugende tukibonye ko alico cyanyuma. Urafyonda kuri utu tuburungu dutatu twanyuma hanyuma ukacuza ngaha handitse ngo download. Umaze kuyidownloadinga uravuga yuko ari MP3 udownloadinze directement indirimbo yose iciza muri telefone iwawe. Alright, nibaze iki kintu mwari mukinyotewe nagerageje kugisabwa n'abantu benshi bamaze kumva indirimbo ya We Talk Business. Nibaza yuko uyu munsi icyo nabemereye ndakishikije. Ni ibihe bintu rero bibiri canke bitatu canke nawe wo kuyumvira ushobora gukoresha umaze kumenya gukora indirimbo nk'enizo ukoresheje intelligence artificielle? Ikintu cyambere ushobora gukora, urashobora gukora indirimbo mu kwamamaza ibikorwa by'umuntu runaka bigatuma ibyo bikorwa bikundwa
gusumba. Ikindi cya kabiri urashobora kuvuga nti reka ndirimbire abantu bakoze nka mariage, ndirimbire abantu bakoze fete yariyo yose. Ivyo byose biratuma kameme abantu ejo bashobora gukorondera bakaguha amafaranga bakubwira nti nkorera aka karirimbo. Ikindi cya gatatu urashobora no guhayagiza ama entreprise y'abandi. Ikindi cya kane donc izo ndirimbo zose ukazishira kuri YouTube, ibyo zose bikakubyarira amafaranga. Hari ikintu kimwe ntakoze ariko nzokora ubutaha, nico gufata iyo ndirimbo ukagira nk'utu emoji turiko turayitamba, ukayigenda ukayedita mu ma platform runaka nka za CapCut n'izindi. Ako karirimbo gasanga donc kararyoshye cyane gose. Nababwiye nigenda kuri Akana Mind muraza guhasanga indirimbo nyinshi zakozwe ninde na intelligence artificielle nabigishije ingene ikora, kandi ndazi muraza kugira ati wow. Donc nivyo narishaka kubabwira. Nibaza yuko ama service yose yo muri MetaVision mwayumvise dusanzwe dutanga. Turatanga formation kuri trading, turatanga formation kuri intelligence artificielle. Hari usanga umuntu ari umu engineer yubaka amazi akavuga nti aya kugira ama conception y'aya yizi pla birangora, mugabo avec MetaVision byaroroshe. Karibu muvyiga. Urashobora no kuvuga ati ndashaka gukora ama video de cette manière, vyose muri MetaVision turabibigisha. Mu gihe ushobora gukoresha intelligence artificielle, dufise no mu videographe abikora neza cyane, abihinyanyura neza cyane. Arashobora kuguha formation y'ikigwa kijyanye na videography no kuedita ukoresheje za effect. Donc ivyo byose hano muri MetaVision nta nahandi uzobisanga mu gihugu cy'u Burundi. Donc reka tubasezere twifurize kumva kaya karirimbo wakoze nako wakorewe, twumve ingene biza kuguhimbara. Uze kubidusangiza muri commentaire, niwumva ubikunze uze gusonda kuri like, biraduha courage. Alright, nikiye kiganiro wifuza yuko for next tuguha, candike muri commentaire. Murakoze, mugire ibihe byiza.